mugabo ucumenga kabaye akazi none kunywa nakazi wapi nous sommes dans une société de consommation nkokuru muri ko muratubwira ku bijanye n'imanza ko kumwaka uheze guciremwo ko leta yari yiteze imiliyari 128 y'amakuru n'amatagisi avuye mu bintu byo kunywa kuvuga twebwe ngaha turabantu umva ivyo by'imanza byose navuze ivyo by'abantu adashobora gushika muhe adaciye mu kabare ivyo by'abantu musome dans une société de consommation ikintu cyose cyamaka ijana ni cupa mu kirundi ho bavuga ngo ijambo ijana n'ugwagwa kandi aka kantu ukumvira umwana umuvyaye ukamubitsa ngo wabaye umusirimu mbe nta hantu ngo navyaye umwana ngo nta hantu babitsa abana bavutse ngo kubera nta mwanya mfise nawe ushaje arakubitsa cyangwa mbega ko ari umutama mfise yashaje nta hantu babitsa abatama aca agenda akakubitsa kwa kundi abarundi n'abakozi kandi cyane ugiye mu mahanga ukaraba abantu bandi bamwe ingene bameze usanga ari abantu b'ibinebwe mugo mu Burundi ahashitse acaca amafaranga abandi bantu barorera aho rero icyo nagomba kuvuga yuko abarundi ubwabo si binebwe gusa ikintu dushobora kuba tubuze ni innovation creativité kwiyumvira ikintu cyo shobora gutuma uronka amafaranga uyu munsi rero murabona turi mu kwezi kwa mbere mu ntango z'umwaka abantu benshi baraplaninga ukuntu bazotera imbere kumburingira ngo no mu nzego z'ibisata bitandukanye hose baraplaninga ukuntu bazotera imbere mugabe bikarangira wa mwaka uheze ryaterambere ritaboneka uyundi ugatangura bagasubira bagategura n'ubundi bikagenda uko muta niki gitera by'ukuri ubukene yes turamutse cyane tubaye ikaze kuri Agaciro Media tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga jewe ndi wa muhungu wanyu omdishajuma uyu munsi tuje kuyaga n'umuhinga mu by'ubutunzi narije mubona ko turi mu ntango z'umwaka abantu benshi bama baplaninga ukuntu ivyo bazoranguramo kugira batera imbere muga bigasanga birangiye wa mwaka bakiri hahandi nyene n'undi ugatangura biruko nyene none rero niho tuje kuyaga n'umuhinga Tharcisse NDAYIZEYE afisa amaseve menshi ariko muri make no babwira yuko ari umuhinga mu by'ubutunzi yazungurutse igihugu cyose ngira ngo amakomine n'imitumba ngira azi byinshi niwe agiye kutuyagira rero umuta tukuramutse cyane ndabaramukije nagomba kuvuga icyambere novuga ko nagize rusheshe cyane mu mikoro y'abantu biratandukana mu kirundi na mikoro n'umuhinga mu by'ubutunzi amikoro y'abarundi icyo twita socio-economic amikoro y'abarundi mugabo ngira ngo gato muduha kwa dumidondoro ko muresha kwa natanze muto sinzi ko ari cyo mubiyenzako nitwa Tharcisse NDAYIZEYE nkaba ndumwigisha muri universite yigisha ibintu bijanye n'iterambere rirama yego ahandi nkigisha ibijanye n'ibidukikije mu makaminuza atandukanye nkaba nongera nkaba ntwara igisata gihuza amakaminuza atatu yashize hamwe ivyigwa byo ku rugero rwa master universitaire yego ku rundi ruhande twarumvise yuko musanzwe muri umuhinga mu by'uburimi ego ndafise muri kaminuza y'u Burundi narize Agronomie ego Agronomie narayize kandi nahejeje avec mention distinction ego nubwo ntabikoresha gose mugabo narabyize kandi ndabikunda kandi ego okay murakoze cyane uyu munsi rero murabona turi mu kwezi kwa mbere mu ntango z'umwaka abantu benshi baraplaninga ukuntu bazotera imbere kumburingira ngo no mu nzego z'ibisata bitandukanye hose baraplaninga ukuntu bazotera imbere muga bikarangira wa mwaka uheze ryaterambere ritaboneka uyundi ugatangura bagasubira bagategura n'ubundi bikagenda uko muta niki gitera by'ukuri ubukene mu by'ukuri uwo biraba neza ibibutera ni byinshi cyane ni byinshi cyane
reka dushake duhere kuri ibi vy'imanza ibi vy'imanza kera imanza zaba muci imanza izi z'iminezero iz'iminezero kuko izi nabi ntawe uzitegura izi nabi zirizana ariko iz'umunezero zirategurwa kandi umuntu akavuga ati uru rubanza ruzobigira iki ubu kera aha mu Burundi twabona imanza ziba muci ahandi akaba ari ukugira ngo umuntu akore hanyuma arondere n'igiseke arondere no mu bindi wo kuzotaha urubanza ubu rero imanza ntizitugiha ntiziduha umwanya wo kugana wo kurima kugira ngo tuze tugende twikoreye nico gituma ntuzotangara ubu hariho n'uje atikoreye kandi iyo umuha akanya yoje yikoreye urumva rero nta kanya tukironka mu kwa mbere buri mu manza mu kwa kabiri mu manza mu kwa gatatu umwaka uzorinda uhera ubu turi mu manza gusa ico rero cy'imanza reka dushake dufate akarero gasanzwe cyane imanza zikunda guhuza abantu nk'ubu z'ubugeni kugira ngo urubanza rw'ubugeni rube intumbero abariye intumbero niyo kugira ngo umuhungu n'umukobwa babane aho rero duca turaba kugira ngo umuhungu n'umukobwa babane birasaba iki umuhungu ati jewe ntishobora kugira urubanza ntagiye kukwerekana iwacu ngo babone yuko uwo muntu ari uwo gushira mu bantu umukobwa kwa kundi umuhungu kwa kundi umukobwa kwa kundi aho hose biriko bitwara amafaranga aho hose haraho muba mwahuriye kwisumamwe mugahurira mu gisagara abo bantu bakaba bava ruguru yumvire umukobwa ava Makamba umuhungu akava mu Kirundo urazi itike aho oya abavyeyi hariya baramwitega bakamwitega mu Kirundo bakamwitega Makamba aho mu bantu bari basanzwe bakora burya umwanya nkuko abandi badutanze kubibona bavuga tumwanya n'amafaranga yumvira uwo mwanya umuntu akaguma mu nzira ariko aragenda hariya n'amariske abarimo hanyuma umuntu agatwara uburyo abavyeyi bagatanga uburyo hanyuma kugira ngo bakubone gusa ibyo simanza zibiri hanyuma hariho n'ikindi bita ngo gusaba irembo aho gasanga iryo rembo ari nabo barisabiye mu kabare ugasanga iryo rembo hari abarisabye kwa so wanya guhaye indaro hari abarisabye kwa mubyara wawe hanyuma oye bakabaho inzoga hakabaho ibintu by'ibifungurwa ibintu bitari bike aho hose novuga ko Brarudi ni ibishima gusa kuko hose haba hari ibinyobwa bya Brarudi ni ibishima yonyene nayo ubundi abantu amikoro y'abantu mbega ayo mikoro ayo mafaranga avahe kuko umwana akubwiye ati jewe bazoja ku wa mufiance wanje azozi iwacu haraho umuryango iragerageza kugira ngo iboneke neza burya ibi bintu byose dukora ibintu byose umuntu akora guhera ku wa mbere kugeza ku wa mbere aba agomba kuboneka neza burya hariho umuntu wese afise isura aboneka niyo agomba kubonekesha n'isura y'ukuri hari isura y'ukuri umuntu anyegeza nico gituma uzobona mu manza abantu bagomba kuba ibikoko bagendere muri benze bukeye akagenda n'amaguru mugabo ati je kuri mariage nagiye na limuzine nagiye na benze mugabo bukeye yashaka agende n'ikirato kiraba mwijuru ubwo bushobozi ntabwo yari afise mugo kugira ngo aboneke yuko ari umuntu w'igitangaza donc tugomba kuboneka uko tutari tugomba kwiyerekana uko tutari ariko hari umuntu yabaye umugabo yabaye umuntu muzima yogerageje yuko iyo sura nyegeza niyiboneka haba itandukaniro rito cyane ahubwo yobimwe umuntu akabukwari aho kugendera muri muzine bukeye ukagenda utagira ikirato ukagenda ukabura amahera yo kugura uduharage mbega ntivyo bavyiza umuntu agendeye mu yibayabaye akabika y'amakara akabika y'ibiharage bukeye je agafungura mugabo tugomba kwerekana nanje bambone kandi uwa mbere ntawe agashimwe bamuha
sinzi ko mwebwe abajournaliste muratohoza ngo mumva umuntu bati we bagize mariage y'igitangaza baguha agashimwe n'uwanyuma ntaga oya ni bimwe kugira ndafise aho oye ndaja kugaruka handi twari turi ndafise umuntu w'umugenzi yambwiye ati jewe kuri mariage y'umuhungu waje natumiye abantu ndwi ati n'umukobwa atumira abantu ndwi twari abantu 14 urubanza twagiriye urubanza chevaya hari ikiriri ati kandi twaraganiriye ati amajambo yamaze iminota mikeya ati twavuyeho tumenyanye n'uwo muryango neza nayo ubu ati ubundi nawe ati invitation tugera tumiye igihumbi we natumiye igihumbi acuvuga ati nawe ni kabarabira ry'umugambwe canke ni oya ibihumbi bibiri mu rubanza rumwe kugira ngo umuntu umuhungu n'umukobwa babane hari abafitiye uburyo ndavyumva ubwo hari nabandi bagomba kuvyerekana yuko babishoboye ata buryo bwabo babifitiye aho rero nico gituma umuntu yarakwiye gukora uko angana jewe datere nyise niko ngana kera iryo zina nariko nubu naragise abana banje buryo umuntu yobaho uko angana yego vyoba vyiza byotuma hariho des économies hariho utuntu abika hariho utuntu ashobora kuvuga tuzofasha tutafasha jewe tuzofasha abanje ne tutafasha abanje nzotwikorako kuko hariho ibintu bidasezerana aha rero nariko ndavuga umukobwa ugiye kumwereka agiye kukwerekana umuhungu agiye kukwerekana habaye predote habaye dote murazi bya bindi byo gukota amasare bya bindi bijana byose hanyuma hakaba mariage yego hanyuma hakaba gutwikurura ibyo gutwikurura byo jewe bijya aye n'ibintu mpamagarira abarundi ntabantu babagabo abantu b'intwari bazi badufashe tubibanira biya byo gutwikurura kuko ntibigira insiguro nimwe batwikura uwo munsi nyene kandi hajya kuri salle de reception sinokubwira ingene jewe namye mvuga yuko nabonye abantu baca imbere bikoreye ngo baje kuraba umugeni ngo uko ameze ngo ko yabyibushe ko yagize iki hanyuma umukobwa akanyerera agatemba igiseke kigatembagara kiri gusa twese turabonye yuko bariko baca imbere yacu badefira atarakimwe bafise mbega none ubundi nawe umwana yamaje ati mbega papa ko muri ko mvuga ngo yabyibushe kandi tutarataha mbona tukiri ngaho turacari muri yasenye none tubesha imbere y'abana tumbesha imbere hajya ikinyoma ca mbere gikomeye no muntu abesha abantu akagera n'ahantu we yibesha kandi akavyemera ukibesha kandi ugapervana kwikonvenga ko ari byo mwavyibushe musa neza kandi rero mariage heje kubaho nyine ntibarava muri iyo sare bambuye ikoti gusa urubanza rwatanguye 12 z'agatondo bagenda kudekora amamodoka abandi bagenda muri salon de coiffure abandi bagenda mu mantuzeye baja muri etat civil bagenda hari bagenda mu isengero bagenda kandi bika none kubesha ntikikiri cyaha kubiri hose umuntu yaciye mu isengero bakamusabira umuhezagiro n'abavyeyi bumva babaherekeje bari mu isengero barashobora gusubira ahantu bakabesha ko haciye iminsi bataramara amasaha nahe bavuye mu isengero kandi na patiri yarabahari abantu bakabesha abakozi b'Imana intumwa z'Imana zicaye ngabo urumva ngo mwabyibushe ngo turabona ko urugo mwarushitse barushitse he bataranarushikamo aho rero ikintu cyo gutwikura coco ni ububeshi ni mensonge twebwe twihaye kandi turemeza ko ari hamwe twoba abantu babagaba abantu b'intwari twavuga ati ibyo bintu urubanza ruraheze ejo abavyeyi batuza gushika mu rugo twarushe nitwo kwibesha reka aho rero haheze gutwikura bukeye hashaze byo gushika mu rugo hanyuma hakazoba ibyo kujanwa ubugeni bakagutwara iwabo w'umukobwa izo manza zose intumbero ni kugira ngo umuhungu n'umukobwa babane uwofata ibyo bitoro uwofata izo mpudu zikotwa uwofata akabigabanya ayo masara akotwa ayo madekoro sosi nibyo biratungishije abantu abo bantu nabo bahava bagatora urundi rudanzwa bokora mugabo ibyo byuko umuntu akoranya abantu ibihumbi n'ibihumbagiza kugira ngo ashobore kubana n'uwundi mbega mwari munzi yuko hari hingo zishingwa zigashingwa umwaka ku mwaka ukurikira zikaze ko zirasambuka
ndabaha ibiharuro bisanzwe mu mwaka wa 2019 aha mu gisagara cya Bujumbura honyine yego simvuze mu Burundi ko mu Burundi bazihavuka abantu benshi hanyuma abo bavuka uyu ubuvuzi bwarateye imbere bavutse haba hari amahirwe yuko bakura haya mu Burundi turonka abantu igihumbi ku munsi bavuka uyu munsi wonyene turakira abarundi igihumbi bavutse no musi turi abantu igihumbi ku munsi bavuka mu Burundi kandi Burundi buguma bungana kwa kundi ibirometero 27,832 ibirometero kwadrate 27,834 km havuka abarundi igihumbi ku munsi en moyenne hanyuma ngaruke kuri 2019 aha mu gisagara cya Bujumbura abantu basabye divorce bari 455 couple ayi Bujumbura honyine aho nababaye nabagize nabemanze bakagenda bakabisaba ayi Bujumbura honyine hariyo mbariyo nizasamutse batinye batinye kandi mu gihugu cyo wimvira hani mu Bujumbura amahera yose bayamaze bagiye mu madeni bagiye mu gasanga umuntu ntari capable ntashoboye kugura amakara ntashoboye guhema umukozi ntashoboye kuri hinzu ubundi nagacavuga ati ndafise iwacu subiye iwacu hari abantu bagomba ibirori kandi muze mu birabe hari abantu bifuza kubona ibyo birori bibaye gusa ibikurikira bati bizoba uko bibaye none burya ivyo ntibishobora kuba bikomoka ahubwo ku miryango idategura ugwaruka kutashiramo ubukene ibituma ni byinshi nubwo ubukene burimo none wewe worara ubusa kubera amafaranga yagiye muri dekoro kubera yagiye mu makostime no mu niro ukarara ubusa kandi uzi waje uko batetse hariya ruguru zishobora kuba zoba zisambuka buke kubera ruguru hari umuntu avuga ati mbega nava ngaha ndajaye mugabo ngaha ayi Bujumbura hari aho umwana agoregwa mu Kanyosha mu Kinindi wabo batetse agaca avuga ati okay jewe rero aho uko nogoregwa ngaha mugabo n'abavyeyi rimwe na rimwe hari aho babigiramwo uruhara bakagomba yuko yumva umenga ntibategura ubwa mbere hanyuma ntibateguriwe no guhangana n'ibibazo yahura n'akabazo gato yarashavuga ati nagiye kwa mama yaba umuhungu yaba umukobwa bose ndagiye iwacu akumva umenga abavyeyi bazokwama batora umuti w'ingorane ziwe kuko wewe ntigize yigishwa guhangana n'ibibazo ubuzima la vie est en combat umategeza guhangana n'ibibazo umurango no mwijoro hanyuma rero hariho n'abantu batateguriwe kubana n'abandi uravye ingene ameze uravye ingene ahangana n'ibibazo je ndafise umuntu narakoreye muri Afrika y'Epfo yego ndahura n'umuntu arambare ati jewe narubatse no umwongereza none mwaravaye ateba twaravaye mwapfuye iki twapfuye ibirato by'abana yumvira umuntu avana n'uwundi kubera bapfuye ibirato by'abana acarazaza muri Botswana yubaka n'uwundi umusida africaine nawe bapfaka bati erega hariho abantu bafata les solutions simples mushwanye gatoya aba yatoye utuntu twiwe yagiye uwo muntu jewe abo nibo mvuga nti abo ntibahamagariwe kubana n'abandi erega mu rugo ntazibana zidakomanya amahembe erega mu rugo harabaho kwihanganira umuntu yokubwira yuko abanye n'uwundi batarigera habaho un désaccord nimwe nuko batabaye mugo babana hari akantu mudahurizako hanyuma mugaca murondera une compréhension commune umwe akagiheba kuko mu bisanzwe l'égalité entre l'homme et la femme c'est pas une égalité mathématique ni égalité complémentaire umwe azana iki ubundi akazana iki mugahuriza mu rugo mugatera mu imbere umwe ashoboye iki ubundi agashobora iki mugahuriza hamwe mugateza imbere urugo nabo n'umwe ne yavuga ngo we ngomba kumera nkanje umuntu mwahuye mwese mukuze ufite imyaka 30 ubundi afite igindi 20 ningahe utegerezwa hariho ikintu bita intelligence personnelle no gutahura ubundi muntu gutahura ingene umuntu ameze igituma atandukanye nawe ikibazo gikomeye hari ikintu bita intelligence interpersonnelle l'intelligence interpersonnelle nuko kugira effort kugira inguvu zo gutahura ubundi ugatahura kubera kujya umuntu ameze kujya kubera kujya umuntu ameze kujya wowe umaze kumenya yuko l'autre n'est pas toi l'autre n'est pas moi ubundi si jewe utahura ukuntu yitwara kujya hanyuma ugacu umenya ingene mubana nawe hanyuma rero hajya ubwacu tuzi ko turi abantu beza yego ariko hajya ntituri beza uze wihe rendez-vous 20 minutes
wiyambure ukumeze vuga uti wowe ndaba jewe ukumeze aje ni mwiza uzosanga ufite amakosa menshi iyo niyo intelligence intrapersonnelle kuraba gasanga uri umuntu ufise utuntu twinshi tutameze neza kandi kwiyumvira ko uri umuntu correct kuzi byose niyo base ya mbere y'ubujuju womenya byose gute hariho ibyo ushoboye hariho ibyo udashoboye hariho ibyo ubona hariho n'ibyo utabona nico gituma burya dufise umuntu umwe n'amatwi abiri tuba dufise akanya ko kuvuga n'akanya ko kumviriza abandi kugira ngo twumve ati abandi bavuga gute jewe mboneka gute umuntu ubwiwe iyo agize effort akiha rendez-vous akiraba akavuga ati okay jewe ukumeze jewe ukunkora akagira ico bita introspection akiyevariwa hari ahasanga hari ibintu byinshi adakora neza hanyuma ivyo ntibiba biri ngombwa ko avyereka umuntu oya nico gituma aho rero ntihaca amenyera ati hari ibyo nzi hari ibyo ntazi hari ibyo nobaza hari ibyo nokumvira nico gituma umuntu afise umuntu umwe agira amatwi abiri donc umuntu ategerezwa kumvira ibintu akumvira akavuga byinshi hanyuma akasohora bikeye avuga ati okay bwa bundi je bwa bundi ibikorwa nibyo bivuga havuga ibikorwa kurusha amajambo havuga hariho ibintu ntazi hariho ibintu notegerezwa kwiga hari ibintu notegerezwa kugenda hari naka akanyereka hanyuma rero ibyo byose ibyo imanza twariko turavuga ibyo kutimenya cyangwa umenye gutahura ubundi hariho ukuntu twebwe dukora urabona umunsi ugizwe n'iminsi n'amasaha 28 amasaha 28 akazi dukora nk'amasaha 8 habasigaye amasaha 16 biga amasaha 16 yandi tuyakoresha uko biri ni make cyane amasaha umuntu aryama hanyuma yandi nayo haraho usanga nayo kurya nayo gusitura ibyo wubatse ukora akazi ugasanga kumbure umuntu yari kwegera abana akabwira ati bananje muze mube abagabo nka Bwagasoro bana banje muze mube abagabo nka Dadayi bana banje muze mugira ubuntu muze mubaha abantu muze muhagararira ijambo muze mugira ururimi rumwe muze mwirinde ubusuma muze mwirinde ugasanga abo bana kugira ubagira abantu no kubegera ugasanga umuntu yigira abonana n'abana aza basinziriye akagenda avuga ngo cende ko ndarondera urikondera amatogo urikurarondera amazu urikurarondera abantu batakuzi nico gituma uzobona aha mu gisagara cyane abana babuza abavyeyi no kugurisha akantu yirondereye kugira ngo yivuze kuko mu bisanzwe wabirondeye utabubatse nk'abantu ngo bagire ubuntu muri bo na affection ugiranye ibe nyinshi muri bo nta kigongo bagufitiye kuko nta nico nawe wabahaye burya nagomba ndababwira ikintu kandi aka kantu ukumvira umwana umuvyaye ukamubitsa ngo wabaye umusirimu be nta hantu ngo navyaye umwana ngo nta hantu babitsa abana bavutse ngo kubera nta mwanya mfise nawe ushaje arakubitsa cyangwa mbega ko ari umutama mfise yashaje nta hantu babitsa abatama aca agenda akakubitsa kwakundi wamuhaye urukundo azoguha urundi mugabo ni wamugenda ukavuga uti je ndiko ndamuronderera nawe azobijya yakubitsa nico gituma uzosanga ngaha hariho deshikaneri ingwano ngo bambujije kugurisha babikubuza kubera warabirondeye ntiwaronde abo bana ntiwabahaye ubuntu ntiwaberetse urukundo ntiwaberetse ko ibintu atari byo biza imbere y'ubuntu ubundi bogujije nivyo birondereye kugira ngo bakuvuze kugira ngo bagusutene ariko mu bisanzwe kubera wagiye ndabirondera mbega itunganiye itunga ya mbere no gutunga abantu kandi gutunga abantu no guhera kuri bajya Imana yakwegereje yaguhaye bajya abavyeyi bajya muvukana bajya abana wabyaye bajya nitunga nabo barundi nitunga mugabo raba witwara imbere yabo gute kuko witwaye nabi ahubwo uri yuko babitunga bazoba menase nico gituma ubona umuntu ubu arubaka inzu
agashirako clôture agashirako insinga zimwe zicumitana agashiramo umuyaga nkuba akagura imbwa ya yindi makari akavuga ati ntihagire umuntu azonsanga ngaha pourquoi iyo abatwashize imbere ubuntu ati mwananje iki nico narondeye ukazobona umuntu ashonje urazomuhamagara umuha amazi umugaburire umufashe ashika imbere mugabo niwabona umuntu ashitse ngaha uza wugururira imbwa uza wugare uzoshiremo muri portail kugira ngo umuntu iyo societe aho hambere umuntu bumwiriye yarara ahantu ageze navuga ati hodi abana bakaviyo barara kugira ngo umushitsi aryame bakamugaburira bagateka ibiruti byo bahora bateka uko bisanzwe hari ibintu bigenda bihinduka aho twebwe twiga mu mashuri haraza amamodoka ya otrako izi ikaza ikavuga iti ntimushobora gukwigwayo ukurira isakoshi gasigara mugabo babonye ko handitse kwizina barayikuzanira hatavuye ku ikaramu canke ikaye ariko uyu munsi ugende neza ngaho mu gisagara utarabye neza ushobora kugenda ugashika ari wewe mugabo ibyawe byose byasigaye mu gisagara kubera iki kandi baba babigusofye nabwo bitaye mbega ubuntu mbega muri abo bana igihumbi navuze bavuka ku munsi tubaha urukundo ruhe turabaha imbere yihe tubaba hafi gute ese ukindero tubaha ejo izotuma abazobabona bavuga bati bavyawe n'umugabo barezwe runtu barezwe n'abantu ndibuka aho mu mashuri yisumbuye wabona abana bavuye mu ngo umenga basa n'abifise bazana amashakoshi ariko n'amagufuri mugabo twere twiviriye hariya twaba twifitiye udukamba mbiri dukoreshwa na bose ugasanga ibintu ni rusangi n'amahoro hagere ritunga rikuru riri mu mutima hari abantu bafite amahera menshi bago batarara basinziri abandi nabo bakarara barasinzira recto verso yihindukiza agatira ari kose kandi atabintu afise mutahe munini n'itunga rinini nayo mahoro yo mu mutima aho rero niko ndavuga hari ibintu uko tumeze hari ibintu tubona vyaduka bibi bivuye kuri uko kuntu twebwe uko dusanzwe tumeze ubwacu ibyo rero twariko turavuga by'imanza ibyo twariko turavuga by'ingene dukora urakora uwundi mwanya munini ukawo kujya ibiruti byo wakoreye uyu munsi mutama urabona siritu abagabo abantu b'ibitsina gabo iyo bavuye mu kazi benshi bashaje mu kabare kandi ubwo bare buratwara uburyo bwinshi bwo bateje imbere mu muryango vyogenda gute agacupa kiwa kanwe mugabo atambuye umuryango mbende kubaza ikibazo kujya ko mbona muri leta sibire tuvuga ngo dusanze ngo amatunga turayashize hamwe n'umugore umaze kubona abagabo baba bari kumwe n'abagore babo bangahe muri ako kabari nibaza ko ibici urazogera nka 5 kwijana nimba rero baba bari kumwe n'abagore babo ngira bari kubapanga imigambi y'urugo nimba bataba bari kumwe naho none abagore babo nabo bimeze gute ega naho oya ndiko ndakubarira yuko uzosanga wushitse wa mwana yasinziriye hanyuma ugende abyuke nawe ugisinziriye canke umutware utamuta ni hahandi tusanga mbega uwo mwanya na wa mwana wawe mbega uwo mwanya na wa muryango wawe wabonetse urumva hanyuma burya ibi bintu byo gukonsoma nous sommes dans une société de consommation ngahi wacu uzosanga mu rugo sinza aho uzurabe usanga hariho hakora abantu bangahe kubadakora kushobora gusanga umuryango urimo abantu 10 ugasanga hakora babiri aho rero uca wiyumvira bya bindi byose inzu amatara amazi gufungura ufise harabafise ni ufise imodoka ufise umukozi amufasha ufise bya bindi byose ni handi rero tuvuga ngo mbega ngo bya bindi ntabishitseko mbega turaharura tukavuga ati jewe ndonkiki hanyuma ngasohora iki ni handi usanga nubwo busuma bwaje ni handi usanga umuntu agomba abaho ibirengeye byuko angana nuko ashoboye ubushobozi bwiwe hanyuma ugasanga yabaye buje gukorakora kugira ngo ashobore gusatisfiza bya bintu umwana gufungura
aho uri mu gisagara n'abavuye ruguru abagwaye ijisho canke abagwaye amenyo canke abazimiye canke abaza kuramukanya abo bose baza bisaba ama dépenses mugabo rero umuntu akibaza mbega kw'ivyo bimeze uko hajya umuntu arashoboye kubigabanya iyo société de consommation iragira apere barakubaza mbega ntaretse kukubona mbega wagiye he mbega ukamenga bakugira ko une pression bagushira ko inguvu nawe utari umuntu afise force de caractère uvuga toye ejo nzoza mugabo umuntu yarategeza kuraba je umwanya hagati mu ndwi umwanya ungana guti nta mwanya mfise wo kunywa inzoga nzonywa nibyo bintu ndavuga donkagira kagira kaje ndakiyoga programme ibintu byerekana yuko umuntu akiri kure y'iterambere ko ari mu bukene harimo n'ibintu by'uko umwanya wose umuhamagariye icupa n'indaje y'abaminwi y'abasamoya zo gitondo yaba ku mugoroba umwanya wose usanga mu biganiro byiwe n'icupa turanywa ryari wowe usanga rero abantu bakiri ntuze bagihanzwe na turanywa iki turanywa ryari ni nka kujya wogenda hariya bakavuga ati yo wa muhungu wa naka yambaye ikirato bica bikubwira ati kwambara ikirato ngaha aye nakatabonetse isigura yuko abo bantu baracyara ahantu bagenda n'amaguru wambaye ikirato buri umuntu w'umukire none umaze kuja ahantu danze ni societe ukumva abantu bose bahanzwe no kunywa no gufunguca uvuga utaba abantu rero baracara ahantu ubundi kunywa avuga ati ufite isumwaye yobuzwa n'iki kunywa kw'inzoga zihari n'amahera akaba hari umuntu aranywa rose umwanya mugabo ucumenga kabaye akazi none kunywa n'akazi wapi nusome dans une société de consommation nkokuru muri ko muratubwira ku bijanye n'imanza ko ku mwaka uheze guciremwo ko leta yari yiteze imiliyari 128 y'amakuru n'amatagisi avuye mu bintu byo kunywa kuvuga twebwe ngaha turabantu umva ivyo by'imanza byose navuze ivyo by'abantu adashobora gushika muhe adaciye mu kabare ivyo by'abantu musome dans une société de consommation ikintu cyose cyamaka ijana n'icupa mu kirundi ho bavuga ngo ijambo ijana n'ugwagwa donc ugwagwa rwamaruri wo centre ijambo murakoze muri ko muratubwira ahakomoka cange inkomoko z'ubukene muri ko muratubwira kuri ivyo by'imanza kuri consommation zirenze kudaharura mu muryango kudaharura umuntu ngo araba ati jewe ibi bintu ninjiza iki hanyuma ndepanse iki uyu munsi rero hariho no gwaruka rwinshi rukuze ruri hagati y'imyaka nka 18 ngira ngo na 40 abantu usanga bakiraho nta na kimwe bakora nimba koko tuvuga ko dukeneye gutera imbere giti cyacu n'igihugu gikeneye gutera imbere ivyo birashoboka muti ibintu bimeze gutyo ngaha nagomba kuvuga ikintu mu by'ukuri abarundi n'abakozi kandi cyane ugiye mu mahanga ukaraba abantu bandi bamwe ingene bameze usanga ari abantu b'ibinebwe mugo mu Burundi ahashitse acaca amafaranga abandi bantu barorera aho rero icyo nagomba kuvuga yuko abarundi ubwabo si binebwe gusa ikintu dushobora kuba tubuze ni innovation creativité kwiyumvira ikintu cyoshobora gutuma uronka amafaranga ngahi wacu zurana umuntu araje asanze washinze alimentation ikicimbiro ca mbere yiyumvira ntiyumvira icyojanye na niyo alimentation ati byashanda mufurunise canke jewe nanje twokorana gute ahubwo ashinga alimentation nkiyo copy uragenda he mu ngagara uzosanga inzu zose zifise boutique none boutique n'ababanyi bafise boutique ninda zoshorera ubundi ikibanka stock ibyo bitse muri boutique bice bya stock no manko de creativité okay none nimba bimeze gutyo nimba koko ahubwo abarundi bazi kugira copy bo barabahinga muri ibi vyiyumviro turiko turatanga none ivyo nibo bikuramo ikintu runaka bakaja kubikora en fait abarundi ugiye kuraba baragerageza nuko kumbure hari aho usanga hariho ibindi bintu bishobora kubasamaza gatoya urabona ko nk'ubu jewe naragiye muri Afrique du Sud Mozambique Zambia aho naragiye ndabona yuko hari abarundi bariyo kandi bafise amahera
ukabona yuko ivyo kandi bahamagarana hanyuma gusa haracari hakana aha mu Burundi abantu babizigirwa ni bake ni kakane nariko ndavuga yuko abantu basigaye bakora mu mifuka abantu abizigirwa ni bake kugira ngo hamwe tworonka ikintu gishira ko market ubu n'umwizigirwa ntiyorarabuza akazi umunsi mugabo uzofata uyu akwibe avamidi ufata uwundi akwibe apremidi hanyuma uce umutima ucika intege babaye abizigirwa umuntu yagenda hari akabumwizigirwa ntibobura akazi rero harabuze iyo creativité innovation kwiyumvira ibindi by'umuntu yoshobora gukora kuko ivyo navyo ni intelligence hari umuntu yaretse ati l'intelligence no kubona yisigana ugatanga abandi gushikayo uyu munsi none ko mwebwe uyu munsi muri ko muratanga ubumenyi mu mashuri kandi waba ni no muri master bari hejuru cyane aba bantu nyene ntimwogenda murabiba aba bantu akaba aribo baje gukreya ibyo bintu novuga yuko ababobo habarimwe abapapa n'abamama baza bariho nibyo bashitseko ahubwo bariya bakiri bato jewe ahonca nko ngaha aye muri Université de Grand Lac abo muri développement communautaire bande babwira nti murazoduzanya ukabona ahantu ushitse urazoduza uwundi ukabona ubonye ahantu ugeze uzumenye yuko nubundi yoshobora kuhagera ega ingorane yacu ngaha umuntu aduze yibaza ngo aho yashitse nta wundi muntu ashobora kuhashika kandi uduze umenye yuko uzohura n'abandi nawe umanuka nabo baduga hari n'ikindi ahubwo ngira ngo ni sinzi uburyo ngaha mu Burundi bimeze uduze ureka uduza abagenzi aho kandi nabo baranakumanura ankoro hariho jalousie yo gucuba mu manura agaruka ivyo rero ivyo ntimuze mwibaza ngo bingahe Burundi gusa oya hajya rero iyo uduze umenye yuko hari abatabishima singahe Burundi gusa hanyuma mugabo nuko iyo uduze ugerageza gufasha abandi nabo bataraduga yego kugira ngo baduge hari aho ubona nk'umuntu iyo yaduze icambere ahindura telefone akabroka abantu bose agahindura email mukazomurondera mukamubura mugabo ubundi yarakwiye yuko afasha abo bantu bakaduga kuko ni nabyo bituma ndababwira ikintu kimwe iyo uduze wenyene iyo ugeze kugwa urimena ntawe gusama mugabo iyo udugije abandi ugeze kugubagwa koko baba bari hafi yawe nico gituma haba ngaha mu Burundi haba nk'abarundi twotegereje kuduga tukanaduzanya hakabaho relèvement communautaire nayo ubundi nico gituma uzobona yuko iyo umuntu aduze wenyene agerageza kwiproteja kugira ngo ni hana kugira yuko twubaka tugashirako portail ndende tugashirako imbwa zikaze tugashirako intsinga zirimo amatara intsinga zicumitana kugira ngo ntagire umuntu agushikira wese icashoboye akacereka mugenzi washitse ku ntambwe agakwega mugenzi wiwe hanyuma ingorane tukayibona cyo kimwe cyari aho murambona turiko turabwira la diaspora tuti ni muze mu investise ngahi wacu kandi ni byiza nuno musi namye mbona uwinvestishije mu bijanye n'ibitaro ariko arahamagara ouverture uyu munsi ni byiza cyane aha wowe wogenda umuntu uvuti ndahatswe ngacushika wiyumvira uti cyo ndose ndakijane hari kiretse nje nko kubwira ntihajya rero umbabarire naraguhakije mugabo byari byagenze kunukunuko harabaho umuntu akavugana n'uwundi umuntu akumva ati kajya ryari bere ryayatse rero ibyo byose hajya na pardon ifise kivuze kandi gigwa n'abantu b'intwara abantu b'abagabo abantu bafise ubuntu bwo kugwego hejuru boti narihenze umbabarire cyane okay ahubwo nyene ngira ngo no mugira conclusion turangize ikiganiro mwatubwiye ibituma abantu benshi baje muri ubwo bukene none kubuvamo bavuyemo gute rero kubuvamo icambere no kumenya ko turi muri umuntu akamenya ati ibi bintu birabutera no uco vyirinda bijya navuze byose bibutera turabyirinda ibyo bintu bituma tugira ini consommation exagérée turabyirinda twabati ikindi sinacho nokora ibyo bintu bituma twinvestisa dans le matériel ntitwinvestise dans le matériel tugashira mu bintu byo kujya kurondera amatongo kujana hari ntitwinvestise mu bantu mu buntu mu bana mu muryango Imana yaduhaye nibyo nabyo tukabyirinda hanyuma tukamenya tuti reka turime ubuntu hanyuma tuduzanye twiyumvire l'intérêt collectif au lieu ya intérêt purement individuel umuntu gutera imbere ari wenyine
byoshoboka ariko guteza imbere abawe nahuri nibyo bigoye kandi nibyo l'idéal nibyo byotuma ejo bavuga bati harabaye umugabo ukuri ukore dara droiture mu muco ugira ubuntu ugira urime rumwe ubintungane ubumwizigirwa abantu bazokugwanira ukuri ubuje hamwe wo mbere uti je ndafise umuntu w'umwizigirwa uwo muntu noca ndamuhakaze okay mugabo ndamumenye gute kwata roga entreprise jejwe ku certificat umuntu ko ari umwizigirwa ihari ndamumenye gute kusanga batumye yakaguhemukira bagatuma uri yakaguhemukira hanyuma gahavuka avuga ati ibi bintu bimenga biragoye mugabo nidukora nituduzanya uri Zambia akavuga ati ndagufasha uri muri Zambia uri muri Canada ndafasha uri muri Canada ndazana intuze yanje Burundi hari abantu benshi batari bake bizeye abantu bo bari mu mahanga bati nyubakira Burundi ugasanga aho kumwubakira yiyubakiye akamwereka amafoto ariko ibyo ntibice n'umutima nabo bantu bamenye ko hakiri abantu babizigirwa kubaronka nico kibazo ariko abo nabo baduhemukira bakaba ntibaba bizigirwa abo oye nibo bakwiye kwikosora kugira ngo dushobore gutera imbere uzuraba amahera waciye muri ayo masaha 8 ucuraba ko muri ayo 16 utariye cyangwa utakoresheje cyangwa utasesaguye ayaruta ayo waciye muri ayo masaha 8 aho tibagiye ko ari abandi bateze kubaho kujya kwambara kwiga kwivuza bakoresheje amahera wewe uri kurakora uri kuraca mwebwe munzi wanyu mukora muri mungana gute abiteze hari ubundi yavuze ati umwana yiteze byose ku bavyeyi ntiyo kwitwara nk'uwo bavyeyi n'abavukanye n'abana biwe biteze ko byose aho rero twese turaba ingene twitwara ingene tumeze ingene tuvuga ingene dukora turavye abatwiteze ko abaduhanze amaso abaze ko bazobaho bazoshitera intambwe kubera twebwe ego uburundi gahe wacu birashoboka kuko dufise umwete dufise amagara kandi duciye ubwenge ariko tuduzanye kandi umuntu wese apfunge umukaba akore yivuye inyuma arondere hirya no hino hanyuma tuba abantu correct abantu bukuri ibyo ntibizotunanira yuko twiteza imbere ubukene tukabwumva muri kahise nukuri murakoze cyane muda ndabashimiye rwose ku mwanya mwafashe Monsieur Tharcisse tukizera ko ibi byiyumviro tunabigusabire kuri kamera bishobotse ko muhora mu bidusangiza mubisangiza abarundi tuzoza turaraba kanya muri ibyo nyene twari ko turavuga arabusanga umwanya umuntu mugoye ugasanga ubari ngaha ejo ari hariya urazi yuko twavuganye ndi muyinga hanyuma bisaba yuko mba nagarutse mu biro urumva ibyo byose hari aho usanga akanya kahari nta cobuza murakoze cyane kandi nshimira n'abariko baradukurikira twizere ko mwaryohewe n'ikiyago kandi mwize no kwiga cyane intango y'iterambere intango yo kwisununura bihera mu bumenyi murakoze cyane rero bye bye